ubuvumbuzi waruzi ko umurundikazi yitwa Bagani ariwe yavumbuye umuti uvura ibisazi. Waruzi ko uyu murundikazi Bagani ariwe yavuye ibisazi by'umwana w'umwami wa mbere w'u Burundi Ntare Rushatsi Cambara Ntama mu mwaka w'1500 ubwo umwana wiwe yari yasaze. Waruzi ko umuti uvura ibisazi umurundikazi yitwa Bagani uyu murundikazi yawuvumbuye mu nyama y'umusambi. Ni gute umusambi uvura ibisazi? Hari imiti igera kuri 4 abazungu bakoresha mu kuvura ibisazi. Abazungu iyi miti yose bakaba bayivumbuye. Bagani uyu murundikazi yaramaze kuvumbura umuti uvura ibisazi. Kwa muganga rero imiti yakozwe n'abazungu bakoresha mu kuvura ibisazi. Umuti wa mbere abazungu bakoze uvura ibisazi bawita haloperidol. Uyu haloperidol ukaba wakozwe n'abahorande mu mwaka w'1958. Hakaba hari haheze imyaka igera kuri 458 wa murundikazi yitwa Bagani avumbuye umuti w'ibisazi. Uyundi muti abazungu bakoze uvura ibisazi ariwo abaganga bakoresha mu gutera umuntu agwaye ibisazi bawita Risperidone. Uyu nawo ukaba wakozwe n'ababirigi mu mwaka w'1993. Uyundi muti kwa muganga bakoresha mu miti yakozwe n'abazungu bakoresha mu gutera umuntu agwaye ibisazi n'umuti bita oranzapine. Uyu oranzapine ukaba wakozwe n'abanyamerika mu mwaka w'1996. Nayo umuti ugira kane kwa muganga bakoresha mu kuvura ibisazi mu gutera umuntu yafashwe n'ingwara y'ibisazi akaba ari umuti bita lithium. Ubu lithium nawo ukaba wakorewe muri Australia mu mwaka w'1949. Aba bose mu byo bakoresheje harimo umusemburo uva mu musambi, umusemburo witwa triiodothyronine n'umusemburo bita corticosterone. Iyi misemburo yose ikaba iva mu nyama y'umusambi, maze iyi misemburo yose igakogwamwo umuti uvura ibisazi. None ni gute uyu murundikazi yitwa Bagani yawukozemwo umuti uvura ibisazi akawuvumbura mbese akabikora mu myaka y'imbere yuko abazungu babikora? Abazungu bakabikora haheze imyaka irenga 400 uyu murundikazi Bagani avumbuye umuti. Reka dusobanure ingene Bagani yakoze uyu muti n'ingene yawuvumbuye n'igihe icarito. Ni gute uyu murundikazi Bagani yavumbuye umuti uvura ibisazi? Uyu murundikazi yitwa Bagani yavumbuye umuti uvura ibisazi hari mu mwaka w'1500. Aho ni aho umwami wa mbere w'u Burundi Ntare Rushatsi umuhungu wiwe Ntare Rugwira yafatwa n'ibisazi, maze umwami Ntare Rushatsi Cambara Ntama yuzura agahinda, intuntu n'umubabaro, maze uyu munyokuru yitwa Bagani abibonye yuko umwami yuzuye agahinda, Ntare Rushatsi Cambara Ntama yuzuye agahinda, maze Bagani acababwira ati rondera umusambi na moya yakagwana amajombora munzanire kugira ngo nshobore kuvura uyu mwana. Maze rero Bagani bamaze kubimuzanira acabikoramwo umuti uvura ibisazi, acawuha umwana w'umwami acarakira. Uhereye ubwo rero ikintu c'ubwenge cabazwa uyu munyokuru bitande Bagani. Amaze gupfa Bagani ibintu by'ubwenge yabigishije ndetse n'imiti yagiye arabigisha bokoresha mu kwivura, mu kubibwirana bavuga bati ngucire umugani, bisobanura biti ndakubwire ibyo Bagani yavuze kuri ico kintu. Nubu ijambo rihambaye ryavuzwe n'abakurambere bagita umugani. Byavuye kuri uyu munyokuru yitwa Bagani kubera yuko yari umwe mu bashimite bo hambere, umwe mu bantu batanguye kumenya imiti umuntu yokoresha mu kwivura ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ubwo rero bikaba byagiye kugaragara mu mwaka w'1500 aho umwana w'umwami wa mbere, umwami yatwaye u Burundi ku ncuro ya mbere Ntare Rushatsi Cambara Ntama, aho umuhungu wiwe
wiwe Ntare Rugwira yafatwa n'ibisazi arasara, maze umwami w'u Burundi Ntare Rushatsi Cambarantama yuzura intuntu umubabaro n'agahinda ko kubona umwana wiwe yasaze, maze uyu munyokuru Bagani amaze kubona yuko umwami yuzuye intuntu n'agahinda, niho rero yaca ababwira ati ni mundonderere munzanire umusambi hamwe na moya yakagwana amajombora, maze bamaze kuyimuzanira niho rero yaciye abikoramwo uyu muti, maze amaze kubikoramwo uyu muti aca awuhereza wa mwana w'umwami, maze arawunwa aca arakira. Uhereye ico gihe akaba yaciye ahita ahindurwa umuganga avurira umwami, nubwo mu nyuma abagiye barakora iki gikorwa bagiye kubita ngo n'abapfumu, ubwo navyo tuzobisobanura ingene byagiye bigenda. Ubwo rero woca wibaza ati iyo abantu bameze nk'Abagani bakomeza kubaho, uyu munsi tuba tugeze hehe mu birabana no mu kuvumbura no mu gukora imiti. Mu mwaka rero w'igihumbi kimwe n'amagana 896 Abadagi baje gukoroniza basogokuru bacu, bababuza kwikorera, babategeka kubakorera. Abavyase abazungu baciye bamenya yuko abo arizo ncabwenge, abo bose baciye bicwa, bose barahonywa, bituma abantu bameze nk'Abagani uyu munsi bicwa batakiboneka muri kino gihugu c'u Burundi. N'ubu rero utemeye gukorera abazungu baca bakugwanya, ushatse gukorera Afrika n'igihugu cawe muri rusangi baca bagira gute? Baca bakugwanya gushika bagize gute? Bakwishe. Uwitwa Kadafi mu gihugu ca Libya, uwo numwe mu banyafrika b'intwari, ico yazize nico nyene, nuko yase gukorera abazungu agahitamo gukorera umugabane wiwe wa Afrika. Uwitwa Thomas Sankara muri Burkina Faso nta kindi kintu na kimwe yazize ico nyene, kwanka gukorera abazungu agahitamo gukorera igihugu ciwe ca Burkina Faso ndetse n'umugabane wa Afrika muri rusangi. Uwitwa Ibrahim Traoré nta kindi kintu ariko arazira nico nyene, nukwanka gukorera abazungu no guhitamo gukorera igihugu ciwe na Afrika muri rusangi. Mu gihe abazungu batari bwaze muri kino gihugu, abantu bameze nk'Abagani bari barahisemwo kwikorera, bakavumbura, bakiyumvira ingene boshobora gukora ibintu bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu bavumbuye ibintu bigiye bitandukanye, byaba ibiribwa, imiti, ibikoresho n'ibindi. Mugabo rero abazungu aho bari bamaze gushika bakabuza kwikorera, ahubwo bakabategeka gukorera abazungu. Ibyo byarabandanije kugera n'uno munsi kino saa tuvugana. Niyo mpamvu dufise abashimite benshi tukabura inganda. Ni kubera yuko aba bashimite bacu dufise uyu munsi batize kwikorera, ahubwo bize gukorera abazungu. Niyo mpamvu tubafise mugabo badashobora kutuvumburira ngo badukorere. Ni kubera yuko abazungu batabigishije kwikorera, ahubwo babigishije kubakorera. Ubu rero iyo abantu bameze nk'Abagani bagumaho, uyu munsi tuba dufise farumasi zidandaza imiti ikorerwa ngaha mu Burundi. Ariko uyu munsi n'uwamuye umubirizi, agasharita, igicuncu, umuhangahanga, umugombe, uyo afatwa nk'umurozi. Ariko uwo nyene agufashe nk'umurozi, umuhaye umuti wakozwe n'abazungu, akarorero ukamuha albendazole canke se ukamuha quinine canke se ukamuha paracetamol canke se ukamuha amodiakine canke se ukamuha penicilline, kubera ko ibyo byakozwe n'umuzungu nta ngorane arabyakira ndetse akumva ahimbawe. Kubera iki? Abazungu bamwigishije kwanka ibyiwe, bamukundisha gukunda iby'iwabo. Niyo mpamvu bamwigishije ukwanka kwikorera, bakamukundisha gukorera abazungu. Sowa Store murakaza neza mu kiganiro ubuvumbuzi. Nibyo wabyumvishije neza, ikiganiro ubuvumbuzi gica kuri YouTube channel yitwa Sowa Store. Mugire subscribe kuri Sowa Store.
twavuze imisemburo iri mu musambi ikugwamwo imiti ivura ibisazi nk'umuti witwa risperidone bakoresha kwa muganga ndetse n'uwitwa olanzapine ndetse n'uwitwa lithium ndetse n'uwitwa holanzapine. Iyi misemburo yose ikaba iva mu musambi. Abamenye yuko umusambi wifisemwo imisemburo y'ituze bashobora gutera umuntu yashoboye gusara agapararangana maze agasubira agatuza sibake. Mu gihugu ca Uganda umusambi usigura ituze n'amahoro, akaba ari nayo mpamvu mu gihugu c'u Bugande mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 962 umusambi washizwe mu idarapo rya Uganda hagati muri iryo darapo ry'igihugu c'u Bugande nk'ikimenyetso kigaragaza ituze n'amahoro. Zari itariki 9 z'ukwezi kw'icumi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 962 aho umusambi washigwa mu idarapo ry'igihugu c'u Bugande nk'ikimenyetso kigaragaza ituze n'amahoro. Wifisemwo imisemburo isanzwe ikoreshwa mu kuzana ituze mu gihe umuntu yashoboye kugira gute gupararangana mu bwonko kugera ku rugero rw'uko bishobora kuvuga tuti uyu n'umusazi. Ubwo rero urumva yuko abagunduye yuko uyu musambi wifisemwo iyi misemburo ntabwo ari bake. Urumva yuko no mu gihugu c'u Bugande umusambi bagunduye yuko wifisemwo akantu kituze n'amahoro, ariyo mpamvu ugaragara mw'ibendera hagati y'igihugu c'u Bugande. Ivyo bikaba byakozwe itariki 9 z'ukwezi kw'icumi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 962. Mbibutse yuko no ngaho ni ku mugabane wa Afrika mu gihugu c'u Bugande. Nguko rero uko umurundikazi yitwa Bagani yavumbuye umuti uvura ibisazi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 5 mu gihe c'umwami w'Uburundi, umwami w'Uburundi wa mbere Ntare Rushatsi Cambara Ntama. Mwese ndabakunda, ndabasabe mugire subscribe. Ubwo rero uyu murundikazi yitwa Bagani akaba ariwe yavumbuye umuti uvura ibisazi ku ncuro ya mbere, imbere yuko abazungu batangura kuvumbura imiti yo kuvura ibisazi nka risperidone, olanzapine, lithium na haloperidol. Iyi miti isanzwe ikoresha mu kuvura ibisazi aba bakaba bigeze ko abarundi twebwe twabigezeho kera cyane, aho mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 5 umurundikazi yitwa Bagani yashoboye kuba akora umuti, ndetse uyu murundikazi yitwa Bagani akaba ariwe yakomotswe ko icitwa umugani canke se imigani. Iyo bavuze imigani abakurambere batubanzirije ngaha mu Burundi bakaba bashaka gusobanura ibintu by'ubwenge n'ubuhinga n'ubushakashatsi byavuzwe n'uyu munyokuru yitwa Bagani. Ubwo rero mu kubikubwira kugira ngo byumvikane yuko ibyo bakubwiye atari wo bavyizaniye, ahubwo babikuye kuri ya ncabwenge Bagani baca kubwira bati tugucire umugani. Ubwo rero nuno munsi ijambo umugani mu Burundi kikaba ari ikintu kidasanzwe, kikaba ari ikintu c'ubwenge, ikintu ubushatse kugira gute kubwirwa. Ibyo byose rero bikaba byamuka kw'izina ry'uyu Bagani yashoboye kuvura umwana w'umwami wa mbere w'Uburundi Ntare Rushatsi Cambara Ntama. Uwo mwana akaba yitwa Ntare Rugwira. Ibyo bikaba byabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 5 aho ubwami bwa mbere bw'Uburundi bwashingwa. So murakaza neza mu kiganiro ubuvumbuzi gica kuri channel ya YouTube yitwa Sowa Story. Mukore subscribe. Mwese ndabakunda. Hasta la victoria siempre.